Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'icegera ca mbere c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu Faransa mu gisagara ca Nice aho yari yagiye kwitaba inama igira gatatu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yiga kuvyerekeye amabahari. Muri iyo nama Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yagiye aserukira ubumwe bwa Afrika kuko yaragiye ashikiriza ijambo ry'umugabane wa Afrika ku izina rya Nyenicubahiro João Lourenço umukuru w'igihugu wa Angola akaba ari nawe asanzwe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika. Muri iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahagaze arahagarira umugabane wa Afrika aho yahamagaye amakungu gushira ingufu hamwe kugira ngo haboneke ingufu zigaragara zo gukingira ibiyaga n'amabahari. Muri iyo nama yaribukije yuko umugabane wa Afrika usanzwe ari ufise ubutunzi bukomeye cyane kuko ufise urubibe rungana n'ibirometero bihumbi 47 ku mabahari, ari umugabane usanzwe ufise ibihugu 39 bifise urubibe ku mabahari, umugabane usanzwe ufise kandi n'izinga zitandatu eka n'ibihugu bidafise urubibe ku mabahari bisanzwe bifise ubutunzi n'ibikorwa migambi ikomakomeye isanzwe isaba uruja n'uruza udandaza ku mabahari. Vyerekana yuko amabahari ari ubutunzi rusangi, ubutunzi butegerezwa gukingirwa na cane cane muri iki gihe aho bubangamiwe n'ibikorwa vyo kuroba bitisunze amategeko, ibikorwa bisanzwe bihungabanya ubuzima bw'ibinyabugingo biri mu mabahari, bijanye n'ihindagurika ry'ibihe eka no gusamara kw'ikiremwa muntu kuko amabahari adakingiwe, ivyo navyo bikaba bihungabanya n'ubuzima bw'abenegihugu, abenegihugu b'abarovyi eka bihungabanya n'ubuzima bw'abenegihugu kuko ari ibikorwa vyinshi bikorerwa ku mabahari. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahamagariye amakungu ko boshira ingufu hamwe cane cane mu kwegeranya uburyo, kugwiza uburyo buja mu migambi yo gukingira amabahari n'ibinyabugingo biri mw'indani. Yarasavye yuko habaho ugushigikirana kuvyerekeye ubumenyi n'ubuhinga bujanye no gukingira amabahari. Yarasavye kandi yuko hashigwaho amategeko akomeye kugira ngo akingire amabahari n'umunyabugingo kuko nkuko nabivuze kare yashimangiye cane n'itunga rusange kandi amazi asanzwe azunguruka isi. Aratanga n'akarorero ku kiyaga Tanganyika aho mbere Uburundi bugaragara ko ari igihugu kidafise urubibe ku mabahari, ariko ikiyaga Tanganyika ukurikiranya aho kigenda kiraca kikisuka fleuve Congo kikabandanya kikisuka kandi mw'ibahari ya Atlantique, bigaragara yuko n'ibihugu bidafise urubibe bifise uko bishikira canke bikenera amabahari. Bisaba rero yuko ibihugu vyose haba ibifise urubibe canke bidafise urubibe bishirira ingufu hamwe kugira ngo biyakingire kuko inyungu usanga bazisangiye bose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahagaze kandi arashimangira ko umugabane wa Afrika witeguye nawe nyene guterera, gushigikira, gushira mu ngiro imigambi n'imigabo izokwemezwa kugira ngo isi yose ishobore gukingira amabahari be n'ibinyabugingo biri mw'indani. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarongeye kandi aremera yuko Afrika mu migambi yayo, imigambi uzoshikana ku 2063 hasanzwe hatekanijwe ibikorwa n'imigambi yo gukingira ibiyaga binini, amabahari eka n'ibinyabugingo biyagize, kandi ko umugabane uzobandanya ivyo. Rero akayabigize abivuga kuko yizewe n'umugabane wose, ibihugu vyose bigize umugabane wa Afrika. Hambavu y'iyo nama ku burongozi bwa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, hambavu y'iyo nama Burundi bwarateko umukono ku masezerano y'ishamwe mpuzamakungu asanzwe ajanye no gukingira amabahari eka n'ibinyabugingo biyagize, aho umushikiranganje vyajejwe arimwe imigenderanire ariwe yateko igikumu kuri ayo masezerano ku izina y'u Burundi arungitswe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hambavu y'iyo nama y'ishiramwe mpuzamakungu ONU hari hategekanijwe kandi inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta vya Afrika ku vyerekeye amabahari, sommet l'Afrique pour l'océan.
iyo nama yari yateguwe n'igihugu c'Ubufaransa be n'ubwami bwa Maroc, ikaba yarafise intumbero yo gushigikira ibihugu hanini ibihugu bidafise urubibe ku mabahari, kwiga ingene vyo koroherezwa bigashigikirwa kugira ngo ibikorwa vyavyo bijanye n'uruja n'uruza, eka ubutunzi n'ibindi bishobore koroherezwa biciye mu kubaka inyubako zikomakomeye, amabarabara y'indarayi canke amabarabara manini manini, gutyo bwa butunzi rusangi bugizwe n'ivyo biyaga, ayo mabahari rushobore gushikira ibihugu vyose, haba ibifise urubibe canke bidafise urubibe. Muri iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi arahagararira igihugu c'u Burundi, arashikiriza yuko n'u Burundi nabwo nyene bwiteguye gushira inguvu hamwe n'ibindi bihugu kugira ngo ubwo butunzi rusangi bukingigwe, ariko kandi n'inyungu zivamwo zishobore gushikira ibihugu vyose n'u Burundi burimo. Hambavu y'iyo nama muri iyo minsi nyene icubahiro yaramaze mu gihugu c'Ubufaransa, yarabonanye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Ubufaransa nyene icubahiro Emmanuel Macron, aho baronse akaryo ko kuganira barabira hamwe ingene imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'Ubufaransa yifashe, barashima intambwe bagezeko kuko n'imigenderanire igenda irakomera iratsimbatara uko imyaka igenda iratera imbere. Rero baraganiriye kungene bobandanya bayitsimbataza, na cane cane bashira imbere igisata c'ubumenyi, aho igihugu c'Ubufaransa kigiye gushigikira cane igihugu c'u Burundi kuvyerekeye ubuhinga aho ni mu ntumbero yo gushigikira imbono ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yo gushira imbere urwaruka kugira rushobore kwiremera ubuzi, rushobore kwibeshaho, rushobore kuba abagwizatunga, rureke kurera amaboko canke gusaba ubuzi, ariko bo nyene bikorera ivyabo. Baraganiriye kandi no ku gisata c'amasoko ntangaguvu, igisata co kwinonora imitsi be n'inkino, eka n'ibindi bisata igihugu c'u Burundi cashize imbere kugira gishikire yambona kazoza y'Uburundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Ba nyene icubahiro barashimye ibikorwa bimaze gukorwa n'akamo amakungu ariko aritaba ko gushikira igihugu ca Kongo kugarukana amahoro n'umutekano, cane cane ibiciye mu karere, amasezerano yo mu karere, cane cane ibikorwa n'aborosha biyago bagenywe ku rwego rw'umugabane wa Afrika kugira ngo umuti urama, inyishu irama y'amahoro n'umutekano ishobore kuboneka haciye mu biganiro, eka n'ibiko birakorwa n'ibihugu kwavyo ku giti cavyo nk'igihugu ca Qatar be na leta zunze ubumwe bwa Amerika, aho bashimye kubona yuko amakungu yose afise uwo mwitwarariko gushikira igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Baraganiriye rero nabo nyene bariyemeza ko bagiye kubandanya bashigikira bongereza inguvu, baraba ibishoboka vyose kugira ngo umuti amahoro n'umutekano bisasagare, haboneke inyishu irama. Muri ico kiyago umukuru w'igihugu c'Ubufaransa nyene icubahiro Emmanuel Macron yarakeje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi, aramukeza bimwe biboneka kuko kubwiwe ari mu bashigikiye igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano, bimwe bigaragara arabivuga ariko kandi akabishira mu ngiro bikagaragara. Ivyo rero bigaragarira ku nteko z'u Burundi ziri muri ico gihugu gushikira igihugu ca Kongo, ariko bikagaragarira kandi no kukungene abarundi bakira impunzi z'abakongomani ku bwinshi, bakabakira mu rukundo, mu buvukanyi, kandi mu bugwaneza bwinshi cane. Ivyo navyo bikaba bigaragara yuko koko Uburundi buhagarariye amahoro n'umutekano, bushigikiye ico gihugu kugira ngo amahoro n'umutekano birame. Hambavu yo kumukeza ku ruhara rwiwe, yaranamukeje kandi yaramutera intege kuko uno munsi Uburundi bufise iyindi shusho, ni igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano, ni igihugu kiri ku kivi, ni igihugu catunganije n'amatora agenda neza, ni igihugu kiri ku nzira y'iterambere, ku nzira yo kubaka yambona kazoza, kandi abarundi bose bari kumwe bashira inguvu hamwe.
muri urwo rugendo nyene umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye nawe nyene yarabonanye na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Bufaransa nyene icubahiro Brigitte Macron aho babonanye aramwakira aramutembereza ari kumwe n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu bari bahishikiye arabereka ibibanza vy'iratiro vy'Ubufaransa ivyo navyo bikaba vyatanze akaryo ho gusimbataza ubucuti bwabo ubugenzi eka n'ubuvukanyi ico twokongera ko cagaragaye cane inyuma y'iyo nama nuko uno munsi mu maso y'amakungu Uburundi ari igihugu cubashwe ni igihugu gishigikiwe ni igihugu cubashwe ni igihugu gikunzwe ni igihugu koko amakungu yizera eka noneho ivyo rero akaba ari ibintu abarundi bose boshima bakabinezererwa kuko siko vyamye ariko tunabishimira kandi n'uburongozi bwa nyen'icubahiro Variston Ndayishimiye kuko bigaragara yuko Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga.